Allah! 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 Urabona bijye bintu kamani bibaye hali hantu. Basi ndabibonye byantangaje je byantangaje kweri gose cyane. Umugabo muzima sigara umugore. Basi bijye bintu byabaye je byantangaje. Simbana ikintu nagitoye ngene byagenze je ntabyo mbona. Umugabo muzima nahora mbona kome agenda ari bodyguard. Hanyuma akacagenda kumesa impuzu z'umugore gore. Bijye bintu birabaho nyene mu Kirundi. Nene byabayeho. Umuntu w'umugenzi wacu bikagenda kujya nikuri. None sivyo bidanugwa. Wewe kazi na dawa, ijya ni dawa bana. None nk'ijya yari karamesa bayitaya gute mu Kirundi. Kurungu nyambaro utigeze no kuzambara. Ijye bayita siripe. Reka mani nta kuntu vyogenda nka kujya umuntu w'umugabo akora ibintu nk'ivyo. Vyabaye re. Ujya mugore wewe mwenda babwira ati ujyane. Yego. Yabiza kuntangaza za kwinjirira asha. Nta mugabo yinjirira. Oya ivyo birabaho gusa kandi je bijya bintu je sindabibona neza nkababwira ati reke bagabo mugende mu kurongora mwitonde yabonye ingida umutima uranga agira ati je urwana maka ndarutwaye gusikiriho mani niki nta kuntu umuntu w'umugenzi wacu yohora n'ibyago nkabijya hariho impamvu ituma akora kujya ntari gusa ntari uko nyene basi ntiyabuze ikintu kibitera we bijya bintu bamukorera abantu bavuga nti umengo baye bamukugira nk'ikibwa bamuzomera rakiza we wabibona neza habwo wamengo yineye ko wariye gufuma yinya ko babivuye yaborewe none gasha kubura umusoro kacugenda kwinjira ibintu nkarujya munatari ngorane ujya mugenzi wacu ntitwemere ko byo bigenda kujya tuzomugire ku mupfumu cyane tuzofatira yagore kiba tukagomora oyu kagomoye byo ukwega we ntuzi kuko bita umugore wundi kari ngorane ubona gute tumugiriye ku mupfumu kumurondera umuti iryo jambo uvuze ni munaga kuko nivyo bahanga umuntu w'umushinga ntakora ibintu nkabijya no kugenda ku mupfumu tukamurukisha bijya bintu yariye sawa uvuze ijambo ry'umugabo gabo ubwawe nkagaze ubwo ibyo nibyo none urakenye bitanu nka wewe aya bitanu ndovuma nkubita ku mati kubitwe no kubibuye none tugende tumukorera gadawa hamazopfa vuga ati ndarakundanye n'ibihungu biranyirukira tuzobikore mu kabanga mukajewe bimuvuye ko nzomubwira nyene ati wewe ari imbwakazi Allah! 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 Toga sarare muri nyamburu teru dugu sange ku gashamba ka Nyabasanzu sange ko gashamba sanze bateye toga undukiza buno musugira dabira chikono kido chono kwiririrwa toga bajawukana nyamvuru bakuyi gasaka hubaza gashamba kahari ya Munyabasanze basanga hodi ndazi bakuvura gatanu umwe yoza yageraga toga shoga gashi pembe jangwe ryakera koko heda
ndabumva ko muza mwamaze kunshikira ndabumva uyu munsi mufashe abagwayi bose baza kuza ngaha abatewe umutera abakwiswa amahembe abakwiswa iyo hasi abakubiswa iyo hejuru nabonye uno munsi ndabakorere kugira ngo rero babashe gukira ndazi ko mwampaye munyizeye koromoti Mane kutamira shika mtafika na hodi. Wabuze hodi kata. Mwe kutani mashika mubika hodi. Moyaza ni monzorita. Ikintu cyambere cyonye. Banze maguruke musubinywa mushira birato hajya. Hanyuma mone kunyekera. Turikere karibu reka kunyicarako uraraba ntushega uraraba igirayo hari umuti udasanzwe no kwicara bisaba yuko maze wumvirize hari umuti udasanzwe icara reka kwicara kure egera hanyuma rero Ndetse kumutinya kandi rero hanyuma rero dogita dufasha akabazo kandi mugomba ndabafashije tugomba uturabire umuhungu umwe afise akabazo hanyuma rero muri mwebwe uwo muntu yamwisinye agomba kubaza nuwahe muri mwebwe babiri ko mwanda mwaje muri babiri kuko iwanje nihinjira abantu babiri twese tugomba kumubaza mwese mugomba kumubaza umviriza rero jewe ngaho iwanje kuntu nkora abantu babiri kirazira ko binjirira rimwe hanyuma uwa mbere ushobora kumaza kumubariza umuntu yaje yisinye uwo muntu yafise ikibazo ndazi ko mwese mufise ibibazo bitandukanye hanyuma rero mumbwire uwo muntu yafise ikibazo kandi akoresha umunye bwo birasibagura koresha umunye bwo birasibagura tariki yombi gaje kwazo wagire igihumbi hanyuma we nawe bwo birasibagura bivanise wowe bazusoke bitaragutwara soka sanzaga hanyuma rero yagomba kuturabire ikibazo yoba reka rero ndabarabire ntubona kurabire hanyuma rero muhongo bagora kwaza kantu gatoya abadibe ko barambabaza uwo muhongo bamwitari uwo muntu mwamuje kwirukira mwamba muje kwirukira yitwa mutobe dikoramubora karata shika fata hanyuma rero bavyeyi bagora babazi hari umuhungu yitwa mutobe afise ikibazo nashaka rero mukenyereke mukoresheje ibimenyetso hanyuma tumenye ingwara agwaye ndabumva reka kumbabaza ndabumva hanyuma rero muhungu uyu muhungu nta hantu yoba yarinjiriye
yego nta niba yarinjiriye hari kandi mbona bibona iko bimbabaza hanyuma ari uwo muhungu uvuze ngo yitwa Mutobe uwo muhungu Mutobe yinjiriye uwundi mugore uwo mugore umugore atumeze nk'utukuye amefetse inzobe niwo nyene uwo mugore mugufi ameze nk'uvyibushe uwo mugore ni kuvuga yuko abagabo bose amaze kuza iwe yama bakoresha nk'ukumenga ashumenga n'inkorofani ni kuvuga ari uwo Mutobe birambabaza urumva rero uwo Mutobe hari uwo muti rero asha uwo muti bamuhereye uwo muti rero bawumuhereye mwifanta ya koka uri kuranyumva wa muhungu uwo muhungu rero yakiye ahantu agiye gufata agafanta abona urukobwa rwiza rubereye runini rumeze nk'uruvyibushe gufise n'iherene ku zuru hanyuma rero bimaze kugenda uko aramuraba uwo Mutobe yasanga amaso yose yamaze guherezayo hanyuma rero uwo Mutobe yagiye nk'ahantu agiye nko kwihagarika ubwo rukobwa rwaciye gwegera kuri ya fanta rurasomako hanyuma ruca rushiramwo umuti ndacabiguha uri kuranyumva Mutobe avuye gusohora avuye gusohora hanyuma acaraza asanga umukobwa yicamwe na rya cupa rya ya fanta amaze guhashika akweze ko dukeye uwo munsi yaramwiyumvira niko gusanga rero yamaze gushika biracambabaza agacakubwira amaze gushika rero asanga yamaze kumwinjirira Mutobe aryamye wa mugore acafata umuti akuye ku mpuzu yiwe urya mpuzu akunda kwambara Mutoyi iyo mpuzu akunda kwambara rero n'urupira n'urupantaro ruri hano yasokoye korera agahuzu gatoyi acagenda gatwaye aragaturira agacisha musi y'igitanda acagura inyama bita impindura aramuhindukiza amaze guhindukiza Mutobe ibintu akora ubu bisigaye bigoye kugira ivyo bintu bikuwe ko bizongora uri kuranyumva yamuhaye inyama bita impindura iyo mpindura ikiramuhindukiza nico gituma rero ubu Mutobe hageze inge maze ndabumva hanyuma rero abavyeyi bariko barambabaza uwo Mutobe ubu niwe asigaye ateka ubu niwe asigaye avoma niwe asigaye asenya ubu niwe asigaye amesa rero jewe rero ivyo bintu kubibafasha ndabura ko vyongora hari izindi ngorane woba wumva ngabo vyo bamvuze vyose canke ntavyihora ubona ahubwo ivyo vyose uvuze mbona arivyo none birakunda k'umuntu yomukura ko uwo muti hanyuma rero uwo muti rero so wundi urumva ko babwiye ko bamuhaye inyama y'impindura rero cewe ikintu no gusaba amafaranga yawe yo kubaza byaheranye ikintu gisigaye rero kamaza abavyeyi hanyuma rero Mutobe kumuvura zino bakamahera menshi ukarababaye mugabo ndabasavye iraki warizananye oya ye mutama nabo dufashe keturakenye rero kintu ngomba gusabe basi urazi ko nakubwiye bamuhaye inyama y'impindura kugira rero uwo Mutobe nanje nabuhindukize yongera agaruke ku murongo genda ikintu ngomba gutume wokironka ndagerageza nagomba gutume inyama bita impindura woyironka ndoyondera ndabe ko byokunda reka basi nakwereke iryo raki basi je ndabakoreye uwo Mutobe nkarondera iyo mpindura nkamuhindukiza nkamugarura agasubira kuba umugabo mwoshobora kuronka amafaranga mukazonzana umunsi utarenze umunsi w'ejo tuzogerageza turabe ko bikunda mutama kubera turakenye nta kintu dufise murakenye iyo nyama y'impindura rero bisaba ko manza kuyisaba abavyeyi bace bayindungikira abavyeyi inyama y'impindura mumfashe
hanyuma rero razi ko ndagusavye ibihumbi ijana rero aba mukoresha umwanya nyamba mwayaronka nadufise muti ibihumbi ijana oya ubona mwaronka nkangahe tworonka nka bitanu jero kuntu nkora urazi kuntu nkora jewe reka ndagufashe ndaguha uwo muti ariko jewe bakunda kuza kunshimira uwo muntu bamuvuye agakira uko je sinkoresha ibintu by'amanyanga cyangwa ndagutabaza umuti niyo yamara gukira rero muroce munzaniye amafaranga ashika ku 50. wobukoze urumva rero umuti ngomba ndaguhe inge rero naze ndagusaba abavyeyi bisaba yuko imindura upanga n'uwundi muti ndabona urabona uyu ni kuvuga yuko muzofate mushire mu nzoga canke mwifana muzoce mu muhanywe kugira ngo ivyo yariye ndazi uzovyonera uca bidawa homanze ufate ufunge neza reka kugira ubwoba ntacuba urayibona ucanganya n'uwo muti ndaguhaye umaze kuwucanga uzoce rero umushirira mwifanta urabona ko urabona inyama gitasiye kaneza ngo ubanze ugirene namanje ndagirane ndayimanyagura aho utesate ni kuvuga yuko rero ubu uracupanga n'uwo muti ndaguhaye kugira ngo uroce umushirira mwifanta canke mugwagwa canke mu mpeke ariko mu mazi ntimuzoshiremwo mukazoshira mu mazi muzora mumwishe none muta turonwako oya ego bisaba yuko kugira ngo nazavuga ngo mumuhaye ishano namwe muzosoma ko ntaco muzoba sawa genda mugerageze ndazi twe imana izogufasha wemo kuvura tuvura twese dufatanije dusenga n'Imana hanyuma rero mugira urugendo rwiza sawa murakoze hanyuma rero bavyeyi ndabashimiye kuva ku mungano ku mugezi iyo mwaje muva mu nyamvura mukava no ku butwe bwa giharo ndabasabe muze mumvurire butobe kugira ngo uwo muti yawe n'umugore azawutahwe ndazi karimwe mama mafashije bavyeyi nimwe mama mafashije rero mufashe kugira ngo namutubeze bamuvure uwo muti kugira ngo awudahwe abagore rishano s'abantu baguhaye umuti ntuvayo ndazi yuko yari yamuzingira mu amahindura muhindukiza ubu rero agende guhinduka aba mugabo nk'abandi ndabarungitse mugere murakoze bavyeyi Allah